Umuntu TV tubitayeho. Hoseya 1:11 baduge bave mw'isi kandi ngo uwo munsi wo kuduga mw'ijuru ngo uzoba uhambaye. Kuduga mw'ijuru rero ni igihugu c'i Kanani bazojamwo, si mu kirere. Yakobo naramukunze, n'umwirabure bishobotse ukabitahura ibintu nk'ibyo. Umwirabure uwo ari we wese wo mu bakunzwe n'abandi bemerewe kuja mu bwami, mutoye umwanya mukagira umunsi mukuru mugahimbagwa, hama mukagendera mu byagezwe by'Uhoraho, nivyo vyerekana ko mumwubaha, kuko mwagerewe ubwami kububamwo ndetse no kuburagwa. Mwoba murafata agacupa k'umutobe mukigina iyo nshinzi, mukigina n'urwo rukundo, byoba vyiza cyane gose. Mugabo ibyo mukabigira mugendera mu byagezwe by'Uhoraho, nibyo bizoberekana yuko mumwubaha. Igitabo Bibiliya ni cy'abayashirani bonyene, nta bandi bantu bakigenewe. No kuvuga nkoresha ijambo rivuga karine, n'agakarine k'abayashirani bari barahawe kugira ngo kaze karabibutsa ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwandiho n'ukuntu bazotwara bakaganza amahanga. Ndabaramukije banywanyi mwese mutwumviriza muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Je ubatunganiriza ikiganiro nitwa Rukundo. Ni ikiganiro tugiye kurabira hamwe Yerusalemu aho yari iri kera, uretse ihari uyu munsi yashizweho mu buryo bwo kubesha kandi bwo kurenganya twebwe beneyo. Uwabateguriye ikiganiro kandi yagiye kukibashikiriza ni Aha ya Kanani. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi turabashimira cyane ku buryo murushirizaho kudutega yompi, tubasaba kurushirizaho kumva ibiganiro tubashikiriza no kubisangiza abandi kugira ngo abatiyizi barushirizeho kwimenya no kugendera mu byo kugororoka. Ikaze. Rusi, igitabo ca Rusi igice ca mbere murongo wa mbere gushika kwa kabiri. Noneho mu minsi abacamanza bayoberaga mu gihugu hari inzara. Umugabo umwe w'i Betelehemu mu Buyuda yagiye gutura mu gihugu ca Mowabu, ari kumwe n'umugore we n'abahungu be bombi. Umugabo yitwa Elimeleki n'umugore we Naomi. Amazina y'abahungu be bombi ni Mahlon na Chilion. Efrati y'i Betelehemu Yuda. Binjira mu gihugu ca Mowabu bagumayo. Igitabo c'abacamanza igice ca 19 murongo wa mbere abacatubwira ngo imirongo hatubwira umurongo wa mbere. Muri iyo minsi igihe nta mwami wabaga muri Yasharani, hari umulewi runaka wagumye mu gace ka kure k'igihugu c'umusozi wa Efurayimu, wafashe inshoreke i Betelehemu i Yuda. I Betelehemu i Buyuda, Yorodani za Galilaya zande zose iwacu ngaha muri Afrika, munsi y'umurongo ugabanyamwo isi kabiri, canke se hagati ku murongo ugabanyamwo isi kabiri.
rero aho niho ibintu biri, ari naho ibintu vyimuwe bikugwa bijanwa mu burasirazuba bwo hagati. Aho niho abayasharawani baba, niho na bugingo n'ubu niho baba, niho batwagwa nk'inyagano bavanwa, ni ngaho bavuye bagenzi. Niko bimeze, niko inyandiko zitubwira. Banyene kudutwara nk'inyagano nibo bavyiyandikira, si jewe ndiko ndasoma gusa, ndi kinyamajwi. Igitabo ca Mika kiratubwira igice ca 5:2 ngo, but as for you Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah, for from you one will go forth for me to be ruler in Yasharon. His goings forth are from long ago, from the days of eternity. Ati rero wewe Bethlehem Ephrata canke Efraimu, uri umwana muto kugira ngo ube mu bwoko bw'abayuda ubwo buzoja imbere mu kurongora abayasharawani, kandi uwo yabayeho ibihe vya kera no mu bugingo bwa kera. Mu gitabo cyo guharura igice ca 24:17 muze kwasoma, naho nyene muraza kwisomera ibihanditse. Hanyuma igitabo ca Yosuwa kiratubwira ku murongo wa 19, igice ca 19:15 ivyakozwe na Adarahe and Bethlehem, the 12 cities with their villages. Ibi byose nivyo dusoma bitubwira uko ibintu vyari bimeze kera bitarakugwa aho vyari biri. Ko rero ibintu bigenda bimera, bigenda bagiye babisobanganya ku buryo uno munsi kugira uzoshobore kumenya aho kimwe cyose kiri canke cari giherereye, bigusaba kwicara hasi ukafata umwanya wo kwiga ukabona kubitahura. Hanyuma ibisigaye reka tubandanye turabira hamwe ibindi vyo bihari bitwereka ko ibyacu vyakuwe ngaha hatwita ngo ni mu rusigwa birabure, kuko nabo bari basanzwe birabura. Hanyuma dusomye muri Luka igice ca 2 umurongo w'indwi batubwira ngo, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Kuvuga bariko batubwira ukuvuka k'umucunguzi wacu Ayimana wa Ahaya Mawashayayi, ingene yabayeho, ingene bamuzingazingiye mu dushweka, ngo kubera ko tarumu canke se ata handi bari bafiseho kumushira, bagaca bamushira muri utwo tuntu tudafashe, ariko kubera ko yari akomeye ivyo ntivyatumye icyubahiro ciwe kigenda. Rero reka tubandanye twumviriza turaba ibisagara by'iwacu aho byagiye bikugwa noneho bijanwa mu burasirazuba bwo hagati. Ati none mwaba mushatse kuvuga yuko umucunguzi wacu Ayimana wa Ahaya yoba yaratemberanye n'intumwa muri Afrika yo hagati ku mugabane wa Ekwateri canke aho bari kundi mu bivuga? Ego cane, umucunguzi wacu Ayimana wa Ahaya Mawashayayi yaratembereye n'intumwa 12 muri Afrika yo hagati, yarahabaye, yarahagendeye, niho yavukiye, ni naho ibintu byose byabereye. Mu bisoma reka dusome Mariko igice ca 11 umurongo wa 11. Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arabe byose, arasohoka, maze kuko bwari bugorovye aja i Betaniya, ajana nabo 12. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza.
araba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira ico abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cawo, igihe cyo kwera k'umutini. Uwo n'umugani, umugani w'abanyenewo. Ntabwo cari igihe cawo cyo kwera c'umutini, ubu ni igihe cawo cyo kwera. Rero ubu harageze ko umutini wera. Ivyo bibabi ngo nivyo bizovura abayasharawani bazokoresha mu kuvura abanyamahanga. Ibyo tukaba tubisoma mu gitabo mu vyahishuriwe vya Ahaya Kanani. Nibaza yuko mwoba muhazi, utahazi nawe azosaba bahamuronderere. Rero niko bimeze, umucunguzi wacu yavukiye muri Afrika yo hagati, kuko niko tubibona ngaho hejuru barabitwereka, ababitwandikiye kuri ivyo muri ivyo bitabo byabo nkuko bagiye bavyandika. Rero reka tubandanye. Bethani ni zibiri, Betaniya ni habiri. Hariho Betaniya aho inzu ya Lazaro, Marita na Mariya baba impande ya Yerusalemu. Hakaba haca haba n'iyindi Betaniya iri biyonde ya Jordan, canke hirya ya Yorodani. Tukaba tubisanga muri iki gitabo ca Francesco Marmochi canditswe mu mwaka w'1800, niho casohoka na 58. Iyo mape ikaba iri muri ico gitabo ciwe. Rero tugiye kuri kuvyana ivyo tukaba tushobora kubisoma navyo nyene muri Bibiliya. Tugiye kuri Agagi ni umwami yabayeho, akaba yagwanye n'uwitwa Sauli. Tukaba tubisoma mu gitabo ca Samueli wa mbere igice ca 15. Izo ntambara ko zagenze ku murongo duhere ku murongo w'indwi, ngo maze Sauli yica abamaleki uhereye Ihavira ukaja Yashuri hateganye na Egiputa. Abo nabo kwa Hamu bose havuyemwo abamaleki nabo kwa Esau. Ku murongo w'8, Sauli afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sauli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cose ciza, banka kubirimbura rwose. Ahubwo ikintu cose kigawa kidafite umumaro baba arico barimbura rwose. Turazi yuko ibi byamuzaniye ingorane zikomeye cyane Sauli. Tubisoma ukabandanya ku murongo w'10, aho batubwira ngo Samweli ahanira Sauli ko atakurikije itegeko rya Ahaya. Aho uzobandanya wisomere. Ariko twariko turaba ko aho hantu havugwa habereye iki. Aho hantu havugwa uwo mwami Agagi havugwa ko batubwira ko ari hariya mu bihugu mu burasirazuba bwo hagati, ariko inyandiko za kera zikaba zitwereka yuko hari ngaha muri Afrika yo hagati y'uno munsi. Guharura 24 murongo w'indwi, amazi azatemba avuye mu ndobo z'ubwo bwoko, uruvyaro rwabwo ruzaba aho amazi menshi ari, umwami wabwo azasumba Agagi, ubwami bwabo buzashirwa hejuru. Aba ni abayasharawani aho bazoba. Mbega aho muri Afrika yo hagati hoba ayo mazi menshi ahari, izo nzuzi zitemba zoba zirahari neza cyane, kuko niho tutwereka mu kigwa kijanye na kigwa ca Edeni
tuzobibona ukuntu izo nzuzi zitemba ziva muri Edeni zikaja kunetesha ingobyi zibandanya noneho zikamanukira muri Mediterane. Turakomeza kurabira hamwe ibyemezo by'uko abayasharawani bukuri ko turabemaze kumenya ko n'abantu birabura none baba barabaye muri Afrika yo hagati canke nibigeze bahaba canke no muri Afrika yo hepfo y'umurongo ugabanyamwo isi kabiri. Rero muri iki gihe aho tugeze kuri aka karongo katwereka Salemu, mwibuke tuko turarabira hamwe Salemu n'ibisagara biri impande ya Salemu ariyo Yerusalemu canke Yerusalemu nkuko bamwe babivuga. Rero turabona yuko kuri iyi map ikurikiyeho baratubwira ngaha baratwereka Mamure bakatwereka na Philadelphia aho uba wagiye hariya hepfo mu majepfo ya Namibiya nk'uje magana hepfo manuka muri South Africa. Niko bimeze, uba wamaze kumanuka hepfo muri South Africa. None reka tubanze turabe Mamure habereye iki, ninde hoba hari umuyasharawani yoba yarahageze. Reka turabe ko umuyasharawani yahageze. Dusomye Itanguriro 30 igice ca 35 ku murongo wa 27 batubwira ngo Yakobo umuyasharawani agera kwa se Isaka, no kuvuga Isaka yaba Imamure niho yaba, agera kwa se Isaka Imamure kuri Kiriyati Aruba niho Heburoni aho Aburahamu na Isaka baturaga. Imamure, Yakobo agera kwa se Isaka Imamure kuri Kiriyati Aruba niho Heburoni aho Aburahamu na Isaka bari batuye, niho baba. Dusoma Itanguriro 13 umurongo wa 18 batubwira ngo Aburahamu yimura ihema rye agenda atura ku biti vyitwa imyeroni vya Mamure biri i Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro. Aho ni hepfo wamanutse munsi y'umurongo ugabanyamwo isi kabiri muri Afrika yo hagati. Aha turacabandanya, reka tubandanye dusoma Itanguriro 14 umurongo wa 24 nyibazo twari twahabonye. Kiretse gusa wishura impamba nahaye abagaragu banje, kandi uhe abo twatabaranye umugabane, Aneli na Eshikoli na Mamure bo bajane umugabane wabo. Mamure yaramaze kuronka umugabane wabo, twabonye aho Mamure aherereye. Tubandanya naho tutokwirwa turasoma ibindi byinshi. Urashobora gusoma Itanguriro igice ca 18 umurongo wa mbere aho batubwira bati ngo Uwiteka abonekera Aburahamu kuri vya biti vyitwa imyeroni vya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Ku murongo wa 10 igice ca 14 umurongo wa 13 Itanguriro ngo haza umuntu umwe wacitse ku icumu abwira Aburahamu umuheburayo. Twari twagize ngo nkeka rundi Aburahamu wundi bo bavuga, ariko abwira Aburahamu umuheburayo. Umuheburayo canke umubantu yari atuye ku biti vyitwa imyeroni vya Mamure. Umwamori mwene se wa Eshikoli na Aneli bari basezeranye na Aburahamu. Rero turabibonye. None Philadelphia hoho bari hehe? Reka dusome ivyahishuwe igice ca mbere murongo wa 11.
rivuga riti ico ubona ucandike mu gitabo ucoherereze amatorero arindwi ari muri Efeso ni Semuruna ni Perugamo ni Tawatira na Sarudi ni Filadelfiya ni Laodikiya. Filadelfiya ni Laodikiya batubwira ubu ngo ni hariya mu burasirazuba bwo hagati cyane ugasanga barako bakujana muri Europe mu majepfo mu majaruguru ya Afrika yo hagati, ariko abo bakaba baratubwiye ngo ni mu majepfo. Hanyuma tukaba tutazi yuko amazi ashobora gutemba aduga, ahubwo atemba amanuka mu majepfo. Rero ni muri izo za Egiputa, aho hari hakwiye kwitwa mu majaruguru, kuko amazi atemba ava mu majaruguru amanuka. Niko Bibiliya yitubwira, sijenda bivuze ibyo byose. Hanyuma turasoma kandi, reka dusome ibyahishuriwe Yohana 3:7. Urwandiko rwandikiwe abi Filadelfiya, wandikire marayika w'itorero. Mwibuke ko atari marayika bamwe bavuga ngo aguruka canke w'umuyaga, ni umurinzi mu Kinyarwanda, umushumba wa Ekleziya ya Filadelfiya. Uti uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, akingura ntihagire ukinga, kandi akinga ntihagire ukingura. Aravuga aya majambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga canke se kugugara, kuko ufise imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanje, ntiwihakane izina ryanje. Witondera ivyagezwe vya Ahaya, kandi ukitondera ukubahiriza izina ryiwe. Baratubwiye ni ku murongo w'8 ngo, kuko ufise imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanje, ariryo Bibiliya. Ntiwihakane izina ryanje, ntusenga ibindi bisengwa, usenga izina ryandiho musumba byose Ahaya. Rero no ku bintu bimeze, ni ibi byose byari wacu. Umugabo no munsi ugiye kuraba, usanga bakurungika ahandi hantu hatagira uko hasigurwa uyu munsi, ukibaza none ko batubwira ko umuntu wa mbere yavuye ngaha muri Afrika yo hagati, akaba ari nawe yise amazina ibintu byose, kandi tukaba tubona yuko nk'uko tubisoma muri Bibiliya batubwira yuko abana bavuye kuri Adamu bita amazina ahantu hose baba bageze, bivanye n'uwo muryango waba ugiye kuhaba. Niko bimeze, niko Bibiliya tubwira. Ivyo uwo biroshaka iyo bisoma muri Bibiliya biranditse. Nk'usomye mu Itanguriro igice ca 21:33 batubwira, therefore he called that place Beersheba, because there the two of them took an oak. Canke ugasoma Itanguriro 26:18 aho Isaka yise izina, aho kuntu bita amazina, aho bagenda babusoma mu vya gusubira mu byagezwe 3:14 hose baratubwira ukuntu bita amazina. Guharura 32:41 baratubwira ukuntu bita amazina bisagara. Itanguriro 4:17 baratubwira ukuntu ba Kayini bose bitiriwe ibisagara babamwe. Ivyo rero ntabwo aragasesheshwa rumuri kuba dufise amazina uno munsi. Bagiye bimura bo bajya kuyitirira bene Esau, kandi bene Yakobo aribo bari bateza kuba muri ivyo bisagara. Hanyuma rero turabonye yuko Abagiriki, Abaroma, Abanyakanani, turavye muri ivyo bitabo, baraje kuba ngahantu bahihagiye nk'uko dusanzwe tubizi. Ariko ugiye urasoma inyandiko zitari zimwe, cyane cyane izeze uyu munsi, bakubwira na politike yeze uyu munsi, bakubwira ko byose byabereye muri Middle East canke mu burasirazuba bwo hagati, hariya muri Middle East mu bihugu by'Abarabu.
ariko iyo tuvuze nta na hamwe higera handitse yuko umurongo ugabanyamwo isi kabiri wo guca hariya mu burasirazuba bwo hagati batubwira umurongo ugabanyamwo isi kabiri uca ngaha muri Afrika hagati aho bise ngo ni Central Africa canke Afrika yo hagati. Ugiye hepfo kamanuka hepfo y'umurongo aho bo bavuga ko ari hepfo kandi ari haruguru ucuja muri za Zimbabwe, za Namibiya, za Central Africa, za South Africa n'ivyo bindi bihugu vya Lesotho, vya Mozambique, vya Burundi, vya Rwanda, vya Congo n'ibindi vya Tanzania. Rero bakaba batubwira yuko aho hantu ariho vyose vyabereye, vyose niho vyabereye. Reka rero turabe dusomye muri igitabo ca Matitiya igice ca 4:25 batubwira ngo uhereye ku 23 niho biza gutahurika, ariko je ndahera ku murongo wa 25. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dakapori canke Dakapolis, niho batubwiye ko ari Pira, igisagara kizwe n'ibisagara 10 n'imiji 10, ni Yerusalemu ni Yudaya na hakurya ya Yorodani. Reka tuce turaba muri Mariko 5 umurongo wa 20 uko batubwira ngo aragenda atangira kwamamaza i Dakapori ipira ivyo yatumwe nande, yatumwe na Ayman wa Haya yamukoreye vyose, abantu bose barumirwa. Ugiye ku mutwe w'amajambo hejuru, umutwe w'amajambo batubwira ngo Ayman wa Haya yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Ugiye ku gice c'indwi munganyene muri Mariko batubwira iyindi nkuru yerekana aho hantu bitwa Ipira, ariho batubwiye ko ari Dakapolis, bikaba ari Ipira bisigura ibisagara 10 biri hamwe. Rero ugiye ngaho mu gice c'indwi umurongo wa 31 baca batubwira izindi nkuru zabereye i Dakapolis. Baca batubwira ko umucunguzi Ayman wa Haya mawashayayi akiza igifamatwi kandi kidedemanga ava mu gihugu c'Tiro anyura i Sidoni agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dakapolis. Ariko nko tubona ngaho kuri iyo foto ya mbere turabona umusozi Zayoni niyo Siyoni, nkuko hari uruzi rwitwa Siyoni. Ugiye muri Kenya, hagati ya Kenya n'Ubugande hari uruzi rwitwa Siyoni ku musozi witwa the Mountain of Moon. Uwo nawo kabuvuga yuko nawo nyene Mountain of Moon ariwo Mountain of Siyoni, ariko ivyo nta buhamya bwavyo mfise, ariko iconzi ndazi neza yuko hariho uruzi rwitwa Tana. Uruzi rwitwa Tana nigo bise Zion canke se Siyoni, ariko ubundi muri Bibiliya rwitwa Tana. Ariko rero Zion, umusozi witwa Zion uboneka umusozi witwa Zion uboneka muri South Africa, niho ushobora kubona abantu baraja gutembera, ni tourist, ni nahantu abantu batembera cyane, kandi abantu atari abantu baba yirabure gusa, abazungu bose bamayo. Na ushatse none munsi wararugiye. Rero nahantu hazwi, si kuvuga ngo nahantu ho mu kinyegero. Umusozi Zion ni umusozi uzwi, akaba ari muri South Africa mu ntara yitwa Moriah. Uwo musozi nawo Moriah tukaba tuwuzi nawo ko usanzwe uri muri Bibiliya, ubwo navyo tuzovyiga ikindi gihe. Hanyuma rero hariho aho hantu hariho n'abantu benshi bahashinze amasengero, nkuko tusanzwe tubizi. Abamadini nabo ntibatangwa, babonye aho ibikorwa byabo bishobora gukorekera mu buzima bwa misi yose. Ugiye rero uzosanga ariyo amasengero menshi,
hariho abiyitirira Zionism movement ijyayo muri Israeli y'ubu, ibintu mwe n'ibyo, ariko ubundi hari hasanzwe hitwa Mountain Zion. Gukurikira tuzorabira hamwe naho ubwato bwa Nowa bwahagaze ku musozi witwa Ararati. Tuzorabira hamwe kandi umusozi wa Yakobo, umusozi wa Dawidi, umusozi wa Mose, ibintu nk'ibyo tuzobona n'akarere aho hamwe Daniyeli na bagenzi be batererwa mu gobo rw'intambwe. Uwo musozi nawo uraboneka muri South Africa. Hanyuma twakomeje kuvuga ati munsi y'umurongo ugaburamwo isi kabiri canke se umurongo uca hagati na hagati mu karere k'isi, kuko tubwira yuko Shemu itongo ryiwe riri muri uwo mugabane wo hagati y'isi. Hama rero aho hantu uwo murongo uca naho batubwira ko ariho umuntu wa mbere akomoka, aho muri Great Rift Valley, Central Africa, Afrika yo hagati. Urabona yuko niho ibintu byose byahereye. Niho rero uzofate ya foto ya kare nabarondikirayo muri Bibiliya, niyo foto y'umugabane wa Equateur, uzobifate nk'ama kuko nibyo bizotwereka koko itongo rya Shemu ryaca he rikagera he rikagarukira hehe. Rero nto tuzoba tumenya na Garden of Eden yoba iri hehe no munsi. Nivyo rero nivyo vyigwa, ariko ivyo nivyo tuzohereza ko mu gurangiza ikigwa cyose, ariko ube urabibitse nawe uravyiga ko igice c'icumi ca Jubilee, igitabo ca Jubilee igice c'icumi ugisome, n'iyindi mirongo yerekana ukuntu amatongo Nowa yagiye ayagaburira abana biwe. Bizogufasha cyane kumenya uko ibintu bimeze. Ibisigaye turabisozanya ko bukebuke. Hanyuma mugire umunsi mwiza. Shalom. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe, ntucikwe, ibyiza biri imbere.